yose na yawe mwami, uri izina rirengeye ayandi mazina yose, uri izina rirengeye ayandi yose mana. Turakubashe gose mwami w'abami, icubahiro kibi cawe, twazanywe no kugutazira mana. Birakubereye kubahwa, birakubereye gushemagizwa mwami. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe data, ndagusaba ngo uvugane n'imitima yacu mana. Turagusaba ngo uganire n'imitima yacu Yesu, uvugane n'imitima yacu mana. Ntihagire umuntu n'umwe aza gutaha uko yaje, ntihagire umuntu n'umwe aza gusubira inyuma uko yaje mana. Turiteze kugiye gukorera imitima yacu, turiteze ugiye kopera mwami. Bya bindi byose bitari bikimeze neza muri twebwe ubivure. Hahandi hagadutse turizera kugiye kuhatembesha amazi y'ubugingo, kuko wadutumiye kugira ngo twakire ku mazimano yawe ma data. Nanje ndagusaba ngo ungirire ubuntu, ico wateguye cyose ko mvuga mwami bari co mvuga, undinde kuvuga ivyo nigeneye, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane, ndashimiye abaririmbyi, Imana ibahezagire. Abamizisien, abantu bose Imana ibahezagire. Namwege mwakoze kuza, abashitse mu nyuma, umwami Yesu abahezagire. Amajambo y'Imana tugiye gusangira turashobora kuzingurura Abikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 15. Abikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 15. N'urupapuro rw'204, urupapuro rw'204 y'isezerano rishasha. Avuga ngo kandi catumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Haleluya. Ndasubiramwo, havuga ngo kandi icatumye apfira bangahe? Icatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye. Paulo yandikiye Abikorinto, hariho igituma abandikiye ano majambo. Ariko uno munsi twege ntiturabikorinto, ariko twaje gukoranira muri iyi nyubakwa, muri iyi quartier Yoba, kugira ngo Imana ituganirize kuri ibi vyanditswe vyera. Icatumye Kristo apfira bose kwari ukugira ngo abariho. Mbega ngaha hariho abantu bakiriho? Ni bande? Abariho turashobora kuramukanya gutya twese. Haleluya. Kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye. Nagomba dusome kandi mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere, igice ca mbere turahera ku murongo, reka mpere ku murongo wa mbere. Havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana.
uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Tuce dusimba tuje ku murongo ku murongo w'icenda, havuga ngo umuco w'ukuri wakira umuntu wese. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso canke ukwifuza k'umubiri canke ukwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Umurongo Pawulo yabwiye duheje gusoma mu Bikorinto, ibyo Pawulo yandikiye Abikorinto, watubwiye ngo icatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Yohana naho hatubwiye ingene haje umuco. Uwo muco wakira isi. Uwo muco waje kugira ngo umurikire babandi bariho. Nababajije ngo abariho ni bande? Nabonye ko twese turiho. Haleluya. Uwo muco waje kugira ngo wakire isi. Mu bari mu isi natwe turimo. Ikibabaje rero ni uko uwo muco waje, ariko isi ntiyawakira. Igiteye agahinda ni uko uwo muco waje kutumurikira, ariko turawima aho wakira. Yesu igihe kimwe yari karagenda i Yerusalemu, ashitse ariko arinjira mu gisagara, araharaba, ariko ngo araririra ico gisagara, arakiririra, arababazwa cyane n'ingene igisagara cagendewe, ariko ntikimenye ko cagendewe n'umucunguzi. Imana idufashe cyane kugira ngo bishoboke ko tubaho tutacinezereza, nuko tubanza kwakira uwaducunguye. Kugira ngo bishoboke ko tubaho tutakirondera ibitunezereza gusa, nuko twemera wa muco umwe waza. Uyu Yohana yanditse, doje kubisoma ngaha mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo w'10 havuga ngo uwo muco wari kuraza mu isi, ngo ariko isi ntiyawakiriye. Uwo muco wari kuraza kugira ngo utumurikire, kugira ngo utwakire, ariko abantu ntibigeze bawakira. Abantu ntibigeze bakunda umuco, ariko bikundiye umwiza. Naho umuco wari uje kudukura mu mwijima, kuko kenshi iyo tugendera ahantu hatabona, tugendera ahijimye. Iyo umuntu wese ataramwakira, Bibiliya yaciye itubwira ku murongo wa 12 ngo ariko abamwakiriye bose, birumvikana ko atari bose bari bamwakiriye, birumvikana ko atari bose bari bakiriye wa muco, ariko kubashoboye kuwakira yabahaye uburenganzira bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Kubashoboye kwakira uwo muco baronse uburenganzira bwo gucika abana b'Imana. Uwo muco rero wari kuraza wamurikiye isi yose. Nagomba kubabaza ikibazo, mbega ninde muri twebwe umuvyeyi wiwe yoza kuramutsa, hanyuma wa mwana agaca amubwira ati mviraho sindagukeneye? Mbega uyo muvyeyi vyomunezera? Hariho abamama n'abapapa bari hano barashobora kugira kuno. Abavyeyi bari ngaha boba bafise abana, umunsi umwana wawe wagiye kumuramutsa, hanyuma wa mwana ukigiye kumuramutsa agaca avuga ngo sindakuzi,
mbega umuvyeyi ivyo kunezera canke woca umushimira ukamukomera amashi? Wohimbagwa, wobabara cane, wogira agahinda. Yesu vyaramushikiye. Dusome muri Luka igice ca 19, Luka igice ca 19 ku murongo wa 41. Luka igice ca 19 ku murongo wa 41 kugeza kuri 44. Havuga ngo ashitse hafi abona igisagara arakiririra. Yesu, Bibiliya ntitwereka ahantu Yesu ntiyagumarira. Sivyo yindi twege ushikiwe n'ikintu kimwe ucurira ugize iki, ntiyarira uko nyene uko, ariko arabonye igisagara arakiririra, arakibwira, aravuga ngo ati uyu munsi iyo umenya ivy'amahoro, ariko none bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuzako aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakakugariza impande zose, bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendewemo. Imana idufashe cyane. Yesu uyu munsi ariko araturirira, ariko araririra abajene, ahamagara ngo bihane, bakavuga ngo nzokwihaneje. Ararira kuko yibuka yuko hariho umunsi w'urubanza uturindiriye. Ararira kuko yibuka yuko Pawulo hari ibyo yatubwiye igihe yavuga ngo ibyo ngo icyatumye apfira bose kwari ukugira ngo ntihagire umuntu abaho yinezereza, ariko tubeho twese turiko tunezereza uwaducunguye. Haleluya! Yesu ariko araturirira uyu munsi. Yesu ariko aratubwira uyu munsi ati nimuze kuri jewe kugira ngo mushobore kuronka amazi y'ubugingo. Nimuze kuri jewe kugira ngo mushobore kuronka amahoro adahera. Nimuze kuri jewe kugira ngo mushobore kwakira ingabire idasanzwe y'ubugingo, kuko iyo ngabire nitwayironka duhabwa ingwate ya mpwemu yera. Uwo ni wazodushoboza gutsinda bimwe bidutuma twinezereza, gutsinda bimwe bidutuma twiganza, gutsinda bimwe bidutuma tudanezereza umwe yatubambirwa. Yesu ariko ararira kino gisagara avuga ngo kuko utamenye igihe wagendewemo. Yesu yaratugendeye bene data, yaje kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Muri Yohana igice c'10 ku murongo wa 11 havuga ngo ni jewe mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Yesu niwe mwungere wacu mwiza, niwe yatwiguze kugira ngo turonke ubugingo. Ibyaha byacu yarabibambiwe, ntiyapfuye azira ikindi, yapfuye kugira ngo aducungure, yapfuye kugira ngo ntitukibeho tuciganza, yapfuye kugira ngo umuntu wese ariho ku isi, uwo wese ariho uyu munsi, ntasubire kubaho yiganza. Bibiliya iratwereka yuko abamwizeye bose, abemeye yuko ababera umwami, bafise ingabire idasanzwe y'ubugingo budashira. Reka bene data twitaba uyu muhamagaro wa Kristo, aho duhamagarira kumviriza. Bene data ararira, araturirira, aratubabaye, aradukunda. Yapfuye azira wewe, yapfuye azira ibyaha byacu, yapfuye kugira ngo ntidusubire kwigenga, ariko yapfuye kugira ngo tubeho tumunezereza, tubeho tumuhimbara. Ubugingo bwacu ntibukwiye kwigenga kubera dufise umwami w'abami yapfuye azira twebwe. Ko ari umuco waje kutumurikira, mbega nimwoza tukava muri uwo mwiza tukinjira mu nzira y'ukuri, tukinjira mu nzira y'ubugingo. Ko yaje kutumurikira kugira ngo tuve muri uwo mwijima, yaje kugira ngo turonke ubugingo. Ku murongo w'10 mu gice c'10 nyene Yohana havuga ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwica n'ukwiba n'ugutikiza, ariko Yesu yazanye no kugira ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse.
yazanye no kugira ngo turonke ingabire idasanzwe y'ubugingo budashira. Satani nta kindi azoduha atari amaganya, nta kindi azoduha atari urupfu rw'ibihe bidashira, nta kindi azoduha atari ukutumara amazi. Ariko Imana yazanye no kugira ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse. Igihe yapfa yari yikoreye ibyaha byacu, yari gushobora kubireka, ariko yarabihisemo, yemera gupfa urupfu rubi, urupfu rukengeretse, urupfu rugayitse, kugira ngo uronke ubugingo. Kandi bwa bugingo niwamara kuburonka ntusubire kwigenga, ariko tubeho tumunezereza. Nibyo Pawulo yabwiye abikorino, arabahanura babwira ngo yapfuye kugira ngo bikorino ntimusubire kubaho mwigenga, ntimusubire kubaho mwiganza. Nimuze duha ubuzima bwacu Kristo, aganze ibyacu byose, ntihagire icyo twisigariza. Tumuhe imfunguruzo z'ubuzima bwacu bwose, ntihagire icumba dusigarana. Umuntu w'umutunzi arashobora kuba afise ivyumba 10 mu nzu iwe, bimwe akabigira ivy'abana, ibindi vy'abashitsi, ibindi vy'abahakora, ibindi vyabo. Urumva, hakaba hari ivyumba bitandukanye uko bigabuye, abafise uko yabitondetse kugira ngo umuntu wese agire icumba ciwe. Ariko nyene urugo abafise urufunguruzo rw'ivyumba byose, abafise imfunguruzo zigize iyo nzu yose. Ntihagire icumba na kimwe mu mutima wawe usigarana. Bihe Yesu aba ari wakuganza. Haleluya. Muhe ubugingo bwawe, muhe umutima wawe, mushoboze, muhe ubwo burenganzira. Haleluya. Mvuze ngo mushoboze, mvuze ngo muhe ubwo burenganzira, nuko hagaze aho arahari. Bibiliya itubwira ngo mpagaze ku rugi ndaramutsa, uwumva ijwi ryanje arugurura ninjire dusangire. Ntazogufata ku nguvu, ariko yamateze ibiganza kugira ngo uwo mwizera wese aronke ubugingo budashira. Bibiliya itubwira muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16, n'umurongo twafashe ku mutwe, uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi nigo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ku murongo wa 18 havuga ngo uwumwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsinda. Mbega aho hariho abantu bakeneye kuva muri urwo rubanza. Nta muntu n'umwe azokwikiza atari uwemeye kugira umuavoka Kristo. Nta muntu n'umwe azorukura agahanga imbere atari uwemeye guha ubuzima bwiwe Kristo. Ntihagire akumba na gato usigaza ku bwawe, ntihagire agace na gato mu buzima usigaza ngo ukiganzire, kuko hari umwami yakuremye, uwo ni watazimiza. Dawidi yavuze ngo uhoraho n'umwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, ngo andongora mu nzira z'ukugororoka kubw'izina ryiwe. Aca avuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Dawidi abandanya avuga ngo untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Arangiza igice avuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomaka iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose. Haleluya. Ibi bivugwa n'uwemeye kumuha ubuzima. Ibi bivugwa na wa wundi yavuze ngo sinciganza. Ibi bivugwa na wa wundi yemeye kavuga ati naho ufise ibingora, naho ufise ibinaniza. Bene data, hari umugabo yitwa Zakayo. Zakayo yari umutoza akora, ariko yagenda ariba abatoza kwa makori. Igihe kimwe yumva inkuru z'umwami Yesu. Zakayo akenera kubona Yesu, yurira ku giti kuko yari mugufi, abantu nabo bari benshi ntiyari gushobora kumubona. Ngo Yesu ahashitse ararangamiza, abona Zakayo ku giti, aramubwira ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Zakayo arururuka,
ajana na Yesu mu nziwe. Bene data, inyuma yo guha karibu mu nzu kwa Zakayo Yesu, ubuzima bwa Zakayo bwaraheze, bwarahindutse, bumwe bwa kera bwaraheze. Uyu murongo wa 15 uvuga ngo icyatumye apfira bose kwari ukugira ngo bariho babeho bataciganza, batacinezereza, ariko babeho bariko banezereza uwabacunguye. Ku murongo wa 17 hacavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gisha, ibya kera biba bishize, ibintu byose biba bibaye bishasha. Bene data, ukaba ushaka guhindurirwa amateka, gwino kwa Yesu. Niwe ashobora guhindura ubuzima bwawe, niwe ashobora guhindura story yawe. Biriya vya kera vyaraheze, niwe guharira kibagira. Umuntu ashobora kuguharira ariko hakugumanira ibifa, haguma avuga ngo wese wangiriye ibi. Ariko Yesu yaduhariye arafuta ibyaha byacu byose. Haleluya. Yesu yaduhariye aratwakira. Haleluya. Atugira abana mu rugo. Bene data, uwamwizeye wese Bibiliya imbwira ngo yamuhaye ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Abana b'Imana nabo twiteguriye urubanza rudasanzwe. Haleluya. Twiteguriye ibirori bizobera mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo uko azoza ni kurahishurwa, ngo ariko niyerekanwa natwe tuzosa nawe. Uwo n'umugabane wabemeye guha ubuzima bwabo Kristo. Uwo n'umugabane wabemeye guha ubugingo bwabo Yesu. Uwo n'umugabane wabafashe ifunguruzo z'umutima wabo bose, bakavuga ngo mwami sindabishoboye ariko ndagize holeme untwari ushaka. Uwo n'umugabane wabemeye kuvuga ngo sinciganza ariko ni Yesu angaba. Haleluya. Yesu rero ari ngaha, ariko araguhamagara. Muntu utaramuha ubuzima bwiwe, ntuze gutaha utamuhaye ubugingo bwawe. Muntu utaramuha umutima wawe, ntuze gutaha utamweguriye ubugingo bwawe bwose. Muntu utaramwegurira umutima wawe wose, nimba hari ivyumba ukibitsemwo ibyawe, mubwire ngo mwami naje kugira ngo nkize. Akubikiye ingabire idasanzwe y'ubugingo budashira. Yapfuye azira wewe, yabambwe azira ibicumuro byawe. Ibyo ntiyabikoze kugira ngo yinezereze, ariko yariko abikora kugira ngo aduhe ubugingo. Bene data, mwibuke urupfu ntigwashoboye kumugumya, urupfu ntigwashoboye kumugumya, ariko yarazutse kugira ngo aduhe ubugingo. Mbega aho hariho umuntu yumva ashaka kumuha ubuzima bwiwe, mbega aho hariho umuntu yumva akeneye kumwegurira umutima wiwe. Ntitwihende, ubwami bw'Imana buri hafi. Uwihana azoraga ubugingo budashira, ariko utizeye aramaze gutsindwa. Nimuze duhungira uburake bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko niwe azoshobora kutuvugira kuri rwa rubanza. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo gitandara c'Imana reka ndaguhungiremwo. Aravuga ngo mwami no kuri wa musi nshitse mu nyonga zawe uzureke nkwisunge. Nta handi tuzohungira ubu burake atari muri Kristo Yesu. Nta handi tuzokirira atari muri Kristo Yesu. Uyu ni wari karaguhamagara, ni wavuga ngo nimuze kuri jewe abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Nimba woburushe, nimba woburemerewe, urashobora gutarika ukuboko kwawe. Yesu ni waharira ibyaha, Yesu ni warokora, Yesu ni watabara, Yesu ni waduha ingabire idasanzwe y'ubuzima budahera. Ntubifate ibisanzwe, iri niba ko ridasanzwe kuri wewe muntu utaramenya inzira y'agakiza, kugira ngo bigushobokere kubaho utaciganza, nuko wemera kumuha ubuzima bwawe. Nimba uhari urashobora gutarika ukuboko kwawe, tumwegurire imitima yacu. Umuririmbyi yavuze ngo yankunze ntabibereye, twarabo gupfa nk'abandi bose, ariko Imana yaradukunze iduha ubugingo. Nimba uri hano urashobora gukiriza ukuboko kwawe, ugahaguruka tugasengera hamwe, tukamwegurira imitima yacu. Haleluya. Haleluya.
mwami turagushima, mwami turaguhimbaza, niwe urokora ubuzima bwacu Mana. Ndagushimira ku muntu wese yatsinzwe n'ijambo ryawe Mana. Ndagushimira ku muntu yahisemo kuguha ubuzima bwiwe. Ndagushimira kubw'uyu mwene data yahisemo kugukurikira Mana. Mwijuru ndazi ko ari umunezero udasanzwe kubw'uyu muntu yihanye. Ndagusaba ngo umukomeze mwami. Data ndagusaba ngo umuhe inkomezi zo kubandanya. Data reka kwegurira umutima wiwe, ntiyo bishobora wenyene adashobojwe nawe. Ariko icatumye udupfira, icatumye upfira bose ko ari ukugira ngo umuntu ntabeho acinezereza, ariko tubeho turiko dushimisha izina ryawe mwami. Turagushimiye kubw'imbabazi zawe. Ndagushimiye kubw'uyu mwene data ahisemo kugukurikira. Ndagushimiye kubw'uyu mwene data ahisemo kuguha ubuzima bwiwe Mana. Urashoboza umutima wiwe Mana, urakomeza ubugingo bwiwe, urazomuha kuramiriza muri uru rugendo ruja mu ijuru. Mwami wenyene ntiyo bishobora, ariko nkuko washoboje Zakayo, nkuko washoboje abatwitangiye imbere mwami, nkuko washoboje Sawuli, nkuko washoboje umuntu wese mwami yagukurikiye, nkuko natwe kandi wadushoboje Mana. N'uyu nawe urashobora kumuramira, ukamufata ukuboko ukamushoboza. Data turagusaba ngo uzumuramire, uzumukomeze mwami, uzumushitse mu bwami bwo mu ijuru. Umwami ndagushimira kubw'ingwate idasanzwe ya mpwemu yera umuhoronkeje. Ndagusaba mpwemu yera ngo uzumuyobore, umuhe kugenda kubaha, akubahisha umutima wiwe wose, ubugingo bwiwe buhinduke rwose mwami. Ndaguhezagiye mwami w'abami. Ndagushimiye kuri kurakora igikorwa cyo kudutabara. Ndagushimiye ko hari byinshi utuganirije muri aya majambo. N'undi wese mwami yipfuje kubikora ariko agatinya amaso y'abantu, ndagusaba mwami nawe ngo umukomeze, nawe umuhe gufata iyi ngingo by'ukuri, nawe umuhe kuramiriza muri uru rugendo. Urakoze mwami Imana, turagukomeye amashi kuko uri Imana ivugana natwe, Imana ibana natwe, Imana ituganiriza, Imana idukorako. Amashimwe n'icubahiro bibi vyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana ibahezagire cyane, Imana ihezagire mwene data yahisemo guha ubuzima bwiwe Kristo. Turakomera amashi Imana kubera mu ijuru y'umunyabyaha umwe yihanye haba impundu zidasanzwe. Imana iguhezagire mwene data. Turanezerewe cyane. Imana ihezagire abateguye concert, turaronsa umunyago ni reisite mu bwami bw'Imana. Yesu abongera imigisha mwese hamwe, dukomera amashi Imana menshi. Haleluya.